Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Baje kuramutsa mwebwe mwese mwahisemo gukurikira iradiyo yanyu RPA ijwi ry'Abanyagihugu, kaze mwana makuru yo kuri uyu wa gatatu ikerekerezo rya kabiri Gitugutu umwaka wa 2024. Ariko sio nabutse yuko RPA mudukurikira muciye ku buhinga ngurukana bamenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Ingingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zikurikira. Abahinga mu by'ubutunzi barafite amakenga kubijanye n'umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ku kigega One Africa Investment Fund kizovamwo amafaranga, bakabona ko ivyo ibaye nkuru y'igihugu UBRB yiyemeje bishobora gutakaza agaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Twabiteguye abantu batatu barapfuye ku mutaga wo kuri uyu wa kabiri, abandi bane barakomereka baguwe ku n'isengero yasambuwe n'umuyaga w'igihuhusi muri zone ya Rukaramo ni mu ntara ya Bujumbura. Nayo amashuri atari make mu ntara ya Ngozi na cyane mu myaka ya gatanu ivyigwa bisa n'ivyahagaze bivanye n'ubukene bw'ibitabo by'abanyeshure hamwe n'abarezi. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa, reka ana makuru turahembwa isata kijanye n'intwaro ibereye. Ikigega One Africa Investment Fund cha Fabrice Manirakiza ngo kizovamwo amafaranga yo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura gishobora kuba ari ubusuma bukunze gukorwa mu bijanye n'amafaranga. Abahinga mu butunzi n'ibijanye n'amafaranga bavuga ko uruhara BRB yiyemeje gukora yukungukira abanyamitahe bica kigega bizokwega itakaza ry'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Ido nido na Ines Gakiza. Mu kurindira ko amafaranga ariko aregeranywa muri One Africa Investment Fund atangura gukoreshwa mu mugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura, Fabrice Manirakiza asigura ko banki nkuru BRB yemeye kubira yakoresha yungukira beneyo. Iki ni kigega kigiye kugufasha gutangura kunguka guhera inyuma y'ukwezi kumwe n'umugambi utaraba ati bica bigenda gute. BRB yarahejeje kwemera ko iri willing gutanga ico bita titre de trésorerie canke urupapuro rw'agaciro k'umutahe wewe ufiseyo. Ari pre gutangwa kubarishe kubaguze mu mitahe y'amarundi, ari pre gutangwa kubaguze mu mitahe y'amadolari. Gusa highlighting mvuge ko BRB yaravuze ati mugabo abazanye amafaranga y'amadolari inyungu izokuboneka kuri ayo mafaranga izotangwa mu marundi. Uko kungukira bene imitahe yo mu kigega One Africa Investment Fund, abahinga mu by'ubutunzi babifata nk'uruhendo baravye ko ubutunzi bw'igihugu bwifashe. Kugabo ngo biragoye kumva aho BRB izokura ayo mafaranga, nari igihugu c'u Burundi gikenya ubwaco amafaranga yo gukoresha kandi na leta yikopesheje cane ikaba itarayasubiza. Abanonosoye ivy'amafaranga basigura kuri ico catumye BRB ivuga ko izotanga inyungu mu mafaranga y'amarundi gusa yo ishobora gufyatura ivyidashoboye ku mafaranga mva mahanga. BRB ifyatuye ayo mafaranga kugira yungukire abo bene imitahe bikigega One Africa Investment Fund, bikazotuma ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro. Uko gusezeranya bene imitahe kunguka, abahinga bibijanye n'amafaranga babigereranya kandi n'ubusuma bukorwa muri ivyo vy'amafaranga bitiriye umutaliyano yabitungiyemo ijya mbere yitwa Charles Ponzi, ivyo bita mu gifaransa la chaîne de Ponzi. Amafaranga atanzwe n'abanyamitahe bashasha niyo usanga ariko arariha inyungu y'abakera kugeza aho bihagarara habuze abanyamitahe bashasha. Fabrice Manirakiza ni Umurundi afise ubwene gihugu bwa Australia. Ishirahamwe Ubaka Nation Group n'ikigega One Africa Investment Fund biriko bivugwa cyane no munsi, sivyo vya mbere ashinze mu myaka mikamaze atashe gukorera mu Burundi. Ariko gushika ivyo yakoze byose byabonetsemwo amanyanga nakahise kiwe mu gihugu ca Australia, aho yararongoye abarundi baba mu gisagara ca Melbourne yabamwo, nako nyene karimwe amanyanga y'ubusuma bw'amafaranga. Muri ayo manyanga amaze gukorera mu Burundi haraye umukuru w'igihugu yamenyeshejwe kuko ari we yari yamufashe ukuboko kugira aronswe amafaranga akoresha imigambi.
Evariste Ndayishimiye n'uyu munsi yamufashe ukuboko kugira ahabwe umugambi munini cane w'igihugu, anamushimikiza n'inzego z'igihugu mu kwiyungunganya kwiwe. Aha umuntu akibaza ico bihetse. Isango ni mu makuru yacu y'ejo. Arakoze Ines Gakiza. Nibikiri agaseseshwa rumuri ko ikinyobwa cya Sapporo be n'ibindi biyayura mutwe byabujijwe bibandanya kunyobwa ukuri kwamye. Mbega none ababidandaza babigira gute kugira ngo bace mu ryahumye leta? Josiane Muzaneza yarashoboye guca mu mihingo itandukanye aratwiganira ivyo yahasanze. Barazitwara kaguma zibisa nago badishira ahabona kenshi bayihabaje abantu baca bidekasa basaza kwicara hanze. Aba n'abanyagihugu bo mu ntara za Ngozi na Cibitoke baganiriye na RPA nk'uko babimenyesha, naho izo nzoga zahagaritswe gukorerwa no kudandarizwa ku butaka bw'u Burundi, ikibonekeza nuko ziguma zigwirirana. Isoko ryacu ku mugwa mukuru wa komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke ririgana uko ivyo biyayuramutwe bidandazwa mu kinywabi. Barazinyegeza bakazishyira mu bikarato bazimanika hejuru ahabona, barazinyegeza hamwe wajya yishaka bakayimuha, wajya yishaka bakamuha. Tiya zose zacu ziriho barazinywa. Mu gace ka Ruseseka aho nyine mu ntara ya Cibitoke abadandaza baho bo bakoresha uyundi mukenyuro. Ntibazishira no mu botike ko babazi babasoko bashira pemena hatari botike bacabwira ngo rindira ndaje agaca gupfunguriza muri kajya ka energy. Mu ntara ya Ngozi naho abanyagihugu baho bamenyesha ko abadandaza izo nzoga biyubara cane kuko bikinga gahumbezi. Mu mabutike menshi yo mu Burengo mu gihe cyo ku mugoroba usanga bariko barazidandaza, no kuri ferme no ku isoko aho bita mu Kigarama usanga bariko barazidandaza benshi. Mugabo bazidandaza mu masaha y'umugoroba, kandi rero hari igihe usangamwo n'abapolisi aribo bariko barazinywa. Mu gisagara ca Bujumbura ho abadandaza ntibarinda barikinga gahumbezi kubera ko batoye umukenyi uruhanitse. Rino soko ryacu muri zone ya Musaga ririgana uko bigenda aho riherereye. Biruzuye mu butike buto buto bwose, utubare duto duto twose two mu makaritsiye n'ibyo badandaza. Wabona umenga n'ikinju imanitse mu butike, araza akagusukira dukeyi wowe ukigira. Bagurisha ku bugoje barimo byo mu mahoteli akomakomeye. Wowe wazazanye kajya ka energy canke kajya gakinju gace canke tumwe banyweramwo amaji, kibazo ubona ngo nakaji ariko ariho canke n'amazi ko biba vyeraderere. Kumbe asha ninyawayo nyene bariko baranywa n'iza Sapporo n'ifike. Ubwo rudandazwa rero ahanini abo badandaza barufashwamwo n'abacuruza banini abo bita abagrossiste mu kinyamazuru, hamwe na banyene guhingura ivyo binyobwa vyitwa ko vyahagaritswe ku butaka bw'igihugu. Ibi ni navyo tuzogaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Arakoze na mugenzi wacu Josiane Muzaneza. Tukiri buco gisata nyene c'intwaro ibereye, bamwe mu bigisha bo mu ntara ya Makamba baridogera intererano bariko batangishwa ku nguvu zijanye no kubaka inyubakwa y'ibiro vy'intara. Abo bigisha bavuga kandi ko barambiwe n'ukuntu bama basabwa izo ntererano ku nguvu ariko ntibigire bamenyeshwa uko zakoreshejwe mu nyuma. Reka tubibaze mugenzi wacu Demeshi. Kwitegeko ryatanzwe n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Makamba, abakora mu gisata c'indero bagizwe n'abayobozi b'amashuri amwe n'abigisha bariko barategekwa muri kino gihe gutanga intererano zo kubakisha inyubakwa y'ibiro vy'intara ya Makamba. Uyu mwigisha aratubwira itegeko bahawe uko rimeze. Asaba abadepeye ko babwira abayobozi ko kagereza gutangwa mwigisha 5,000 umuyobozi ubwa mbere mwene izo ntererano zakishwa abanyagihugu. Ico gihe cyose abatari bake mu banyagihugu bemeza ko batigeze bahabwa icegeranyo cerekana uko intererano batanga ziheza zigakoreshwa. Uyu mwigisha wundi avuga ko intererano z'agasakisaki zibaruhishije. Iyo ntara ituzura none amahera amaze gutangwa ajaye canke yasigaye nibatubwira yasigaye nginangana. Turarushe ntibavyumva. Kubwabo bigisha izo ntererano zari zikwiye gutangwa n'uvyifuza. Ubukerera hari itegeko riba ari hasi. Nibaza ko itegeko kugira ngo ryobaho mu gihe nawe uzomusigurira ingene bayakoresheje. Mu ruganda rwa FPA ntitwashoboye kuronka abategetsi b'intara ya Makamba yababura amatari cyangwa umuyobozi w'indero mu ntara kugira bagire ico bashikiriza. Arakoze na mugenzi wacu Eloge Dive Remesha. Mukanya turabandana n'amakuru twateguriye. RPA
Nababwiye mu ntango zano makuru abantu batatu barapfuye inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa kabiri, abandi bane barakomereka baguwe ko n'isengero yasambuwe n'umuyaga w'igihuhusi. Ivyo bikaba vyabereye ku mutumba wa Kigwati ya kabiri, ni muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba basaba ko abakomeretse bofashwa mu bijanye no kwivuza, abasize ubuzima nabo bashinguranwe iteka na rijya abahuye n'ivyo vyago ngo basanzwe bava mu miryango ikenye. Emmanuel Niyungeko. Isengero ya Minevame yahuye n'imiyaga y'igihuhusi nyuma y'umutaga wo kuri uyu wa kabiri, iri mu gacimbiri ka Kagaragara zone Rukaramu muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Isoko ryacu rivuga ko abantu batatu bahasize ubuzima, bane barakomereka bikomeye mu bayoboke bari mu bikorwa byo gutegura indirimbo. Igihuhusi cy'umuyaga cyaje kuri uyu wa kabiri igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo, bahise rubomora urusengero rw'Abaminevame ku mutumba wa Kigwati ya kabiri agacimbiri Kagaragara. Ubwo rusengero rumaze guhenuka kwaje ruhitana abantu batatu, abana babiri n'ukuze umwe, ubu bakaba bari mu buruhukiro bw'ibitaro baho mu Kajaga. Hanyuma abandi bane nabo barakomeretse cyane, ubu bakaba bari mu bitaro mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bo kuri uyu mutumba basaba ko abakomeretse bofashwa mu bijanye no kwivuza, abahasize ubuzima nabo bagashinguranwa iteka na rirya abahuye n'ivyo vyago ngo basanzwe bava mu miryango ikenye. Ni mu gihe abo bane bari mu bitaro Prince Jean Charles wari bo bibako mu bijanye no kwivuza. Turasaba yuko urwego rwa administration muri komine ubwo bw'icyo bufashije kugira ngo abo bantu bashobore kuvurwa neza, cyane cyane kubera no kubaho atari kirenga cyane. Hariho n'ikindi kibazo cyo kuraba ingene abo bantu bashobora gushinguranwa iteka, naho nyene imiryango ntishoboye. Abajejwe intwaro bagira icyo bafasha kuri izo ngorane abo banyagihugu bagize. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka Simeo Butoyi, musanteri wa komine ya Mutimbuzi, kugira tumubaze ico komine yobitegekanya mu ntumbero yo kugarukira kuri iyo miryango yahuye n'iryo sanganya. Arakoze na mugenzi wacu Emmanuel Yungeko. Nayo mu gisata kijanye n'agateka ka zina muntu, hari umutama afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara cya Bujumbura akitswe n'amagara cane. Uwo mutama abaganga bamubwiye yuko kugira bamuvure bisaba amafaranga agera ku miliyoni 4. Amafaranga ibohero naryo rikaba ryaranse kuyamurihira kugira avugwe. Idonido na Bataza Miburu. Nyandwi Leonidas batazira Kiguru niryo zina ry'umunyororo w'imyaka 68 akizwe n'amagara cyane mu ibohero rya Mpimba. Nk'uko isoko ryacu ngaho mu ibohero ribivuga, Leonidas Nyandwi afise ingwara zo mu bihimba by'irondoka zituma aguma yisohoka ko aho yicaye hose. Ingwara zaturutse ku ihohoterwa yakorewe agiheza gufatwa. Muri kino gihe uyu munyororo ararembye cyane, aho yashizwe muri dispenseri yo mu ibohero rya Mpimba nk'uko bivugwa na rino soko. Hari umutama yitwa Kiguru ariko araborera muri dispenseri, urumva baramuvuze hanze agarutse bashatira muri dispenseri. Ubu rero yambara isonde yabo kugera pe bamusaba miliyoni 4 kugira ngo. Amasoko ya RPA mu ibohero rya Mpimba amenyesha yuko ibitaro bafitaniye amasezerano yo kuvura abanyororo byose byavuze ko bidashoboye kumuvura. Kugira avugwe akire, umunyororo Nyandwi Leonidas yabwiwe kuja kwivuza mu bitaro byigenga, ariko asanga amahera yo kwishura ari menshi. Bakiriya gihe ntarasubira baja kwivuza hanze ko bagomba karotse katremiriyo kubera ku bitaro leta ifitaniye kontra n'Prince General w'akarere. Urumva hajya naho ngo ntabyo bashoboye ngo ni gumereke. Abo twavuganye begereye uwo mutama basaba abagira neza bose babishoboye gufasha uwo mutama akavugwa, ngo kuko ibohero rya Mpimba afungiwemo ryo ryamaze kumuhebuza ko ritazomwishurira. Arakoze na mugenzi wacu Bakaza Miburo. Amakuru ya RPA murakurikira muciye ku buhinga ngurukano bamenyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Mugisaka kijanye n'indero, imyaka 5 yo mw'ishure shingiro ahatari hake mu ntara ya Ngozi ni baratangura ivyigwa nyezina kuva umwaka w'ishure utangura. Abigisha bavuga ko batagira ibitabo haba ivy'abana canke mbere ivy'abigisha. Reka ngutse bibaze mugenzi wacu Elvis niyo mwungere. Ngorane abanyeshuri bo mu gatabo ariko baragira
ikibazo bariko baragira ingorane zikomeye uwo mwaka ntibabona be n'abigisha ntibabona ingene uwo mwaka uzohera. Uyu ni umwe mu bigisha b'umwaka wa gatanu mw'ishure shingiro ni mu ntara ya Ngozi. Ku ndwi igira gatatu umwaka w'ishure utanguye, abana bo mu mwaka wa gatanu bo ntibaratangura ivyigwa nk'abandi. Uyu ati nta rutonde rw'ivyigwa, nta gitabo na kimwe caba ic'umwigisha canke ivy'abana bihari. Uyu mwigisha rero ati ikivi ntikiratangura. Ubu kuri gushika kuri iyi saha ntituriko turigisha ivyo vyigwa kubera yuko nta bitabo bihari, nta gitabo yaba icy'umwigisha canke ivy'abanyeshuri nta na kimwe kiraza, nta porogaramu, nta kivyose urumva nuko biri. Ubwo turarindiriye yuko leta idaha ivyo bitabo kugira ngo dushobore kuja ku kivi. Mw'ishure shingiro leta yaratanguje impinduka mu vyigwa. Hari hashikiriwe rero umwaka wa gatanu. Abigisha bamaze imisi igera kuri 10 bariko barakaririzwa ubwenge bashingiye kuri izo mpinduka, ariko izo nyigisho bazikoze ata gitabo c'abanyeshure kiraboneka, ivyo abigisha navyo bihari bidashemeye. Kandi kandi inyigisho ata gitabo na kimwe c'umunyeshure gihari, ariko turakorera twakoresha igitabo c'umwigisha gusa. Navyo nyene mu misi ngahe vyari vyakabaguritse byose kubera ko vyakozwe nabi. Naho dore ikibazo ahantu kiri. Uyu munsi rero abana ikanabigisha baratonda ariko bagataha uko bavuye muhira. Abayobozi b'indero mu makomine bahamagarira abigisha kwikora ku bwenge bwabo bakigisha abana, ariko uyu mwigisha ati n'ababikora nukuba baragerageza gufatira abanyeshure kuko n'ibitabo baheza bagakoresha ari vyo urutonde rwari ruhasanzwe. Ni gufatira abanyeshuri bisanzwe, n'ugize arakoresha usanga ariko akorera mu bitabo vya kera kugira abanyeshuri babone ko bariko bariga. Gide ku mashuri amwe naho n'isi bose bashoboye kuzironka nko muri Ngozi bakoresheje iz'abaforomateri bariko barakoresha ariko baforoma abo abigisha. Zari gide 17 ababangutse barashoboye kuzitora mugana zone basanze zaratabaguritse, hariyo amata usanga abura n'ibibazo nyene vyo muri enseignement. Urumva gide 17 mw'ikomine yose ni nke cane. Kwa ntuze nka Ngozi yonyine ndazi yuko ko amantu z'amashuri arenga 35 y'amayeko. Uruganda rwa RPA rwarondeye Ndikuriyo Jean Pierre, umuyobozi w'indero mu ntara ya Ngozi, ariko tukaba twamukenye. Ico kibazo rero amasoko yacu avuga ko gishobora kuba kiri no mu zindi ntara z'u Burundi. Arakoze na mugenzi wacu Elvis niyo mwungere. Mu gisata kijanye n'imibano, imvura yaguye mu kwezi kw'icenda yatumye ibikorwa vy'uburimyi bitangurwa mu bice vy'igihugu bigizwe n'imisozi miremire. Naho biruko umwimbu w'irima ry'imenshi waraheze mu biyaya vy'imbo hamwe no mu ntara zo mu buraruko. Ingaruka yavyo ni umwitwariko urengejeho kuronka ico umuntu afungura. Ivyo tubisanga mu cegeranyo c'ikigo c'ishami mpuzamakungu kw'isi kijeje kumenyesha ibijanye n'inzara FuseNet. Ido nido na Danica yatwumva. Imvura yo mu kwezi kw'icenda yagiye iragwa yikurikiranya hagati y'iminsi 2 n'itatu yatumye isi ndimwa ibomboka. Ivyo bikaba byafashije imiryango yo mu misozi miremire ishika ku bice 20% guteragira imbuto. Ivyo ni biri mu cegeranyo c'ikigo mpuzamakungu kijejwe kubura inzara FuseNet cyo kuri uyu wa mbere. Nk'uko bibandanya kuvugwa muri ico cegeranyo, iyo mvura yarafashije ko abarimyi bo mu yindi mihingo y'igihugu babandanya kwitegurira uyu mwaka w'irima w'ibihumbi 2025. Naho biruko muri ico cegeranyo ca FuseNet bamenyesha ko imvura izoba nkeya mu buraruko no mu buseruko bw'igihugu kugeza mu kwezi kwa 12, ibishobora gutuma umwimbu bamuke. Ibintu biruko mu gihe umwimbu w'impeshi waheze mu bigega, ivyo navyo bigatuma haba umwitwarariko urengeje wo kuronka ico rirenza mu biyaya vy'imbo hamwe no mu ntara z'uburaruko no mu buseruko bw'igihugu, nk'uko bibandanya kuvugwa mu cegeranyo ca FuseNet. Mu kiyaya c'imbo ubwo bukene bw'ibifungurwa bwunyurwa nuko umwimbu wabaye muke hamwe n'uburyo buke bwaturutse ku myuzurire hamwe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika yiyaguriye. Mu ntara z'uburaruko ubukene bw'ibifungurwa bwaturutse ku mvura yabaye nkenya mw'irima ry'agatasi hamwe nuko ataruja n'uruza kumbiba igihugu c'u Burundi gihana n'u Rwanda. Ibi navyo bikaba bigabanya uburyo n'ubushobozi bwo kuronka ico
rirenza mu miryango. Muri FuseNet bamenyesha ko ibiciro by'ibifungurwa vyiyongeye ko ibice bishika ku 10% mu kwezi k'umunani ugereranije nuko ibiciro vyari bimeze mu kwezi kw'indwi muri uno mwaka nyene. Muri ico cegeranyo FuseNet yanagarutse kwiduzwa ryeruye gisukari yakuwe ku 3,300 ija ku 8,000. Nukuvuga ko yadugijwe ku rugero rungana n'140%. FuseNet igasozera ivuga ko zimwe mu mvo zituma ibifungurwa vya nkenerwa biguma biduga ibiciro harimwo ugutakaza agaciro kw'ifaranga ry'u Burundi hamwe n'ubukene bw'amahera y'agaciro. Arakoze na mugezi wacu Danike yatwumva nunga kwino nkuru yiwe cyosozera ko ano makuru twateguriye nkabashimiye mugo mwese makurikiye ano makuru nkashimira bagenzanje umwese kucyafashije kugira ano makuru ashobore gutorokanywa kuri mikro mukamari kumwe na Hervé Niyohire nkaba ndabasezeye.